hariho imvo ya mbere novuga nuko yarasanzwe afise imigenderanire mibi n'u Rwanda agaca yibaza yuko M23 yari ishigikiwe mbere hoba hari n'abasoda b'u Rwanda bo bariyo arivyo yibaza agaca avuga ati rero reka ngende kubagwaniriza muri Kongo tubipime ko tubereke ko twe dukomeye dushobora kuba dukomeye kubarusha kindi naco hariko yavyumviriye nabi kwibaza yuko abagwana muri Kongo ari ubwoko bw'abatutsi mu gihe ibaza ati n'ubwoko bw'abatutsi yavuga ati hazohava hajamwe n'abandi batutsi ngira hoba harimo n'abatutsi b'i Burundi bakazogwana muri ico gihe rero ati jewe ngene ndabagwanye ngwanya abo batutsi nkuko yibabagwanya agwanira ku giti c'abahutu naho yatwara abasirikare arumika abasirikare mu bahutu n'abatutsi muri ico gihe aca yumvira yuko agiye yitwa ko ariko agwanya abatutsi acashira hamwe abahutu bose bari Burundi ko bavuga bati tugiye kugwanya abatutsi twebwe abahutu ikindi kiba caramutumye ni amahera Tshisekedi yamwemereye yavuga ati n'abamercenaires baraza tukabaha ibihumbi 10 mwebwe Barundi reka umusirikare wese ko wanyemereye ko abasirikare bawe bakomeye bashobora kwirukana M23 je amahera ndayatanga nta kibazo ndafise ubutaka bukomeye nzoguha ibihumbi 5,500 by'amadolari ku musirikare umwe muca mwumva yuko vyose vyabaye ku bintu bidashemeye bidatuma Uburundi bwari kuja mu ngwano Uburundi bwari kuja muri iyo ngwano rero ingaruka mbi zabaye kandi ziriko ziraba abana b'igihugu bagiye gupfira mu kindi gihugu iyo ngwano itariyo agomba kubajanaho we aca amahera naho abarundi badaheza bo bayaronka abasirikare bayaronke hanyuma mu vyerekeye vy'ubutunzi abagwiza tunga abantu bo hanze bavuga ati twe tugomba dushira amahera imitahe yacu i Burundi bavuga bati abasirikare b'Abarundi bari kugwana bagwanira hagufi y'imbibe zabo none ejo vyogenda gute botsindwa mu karere turi mu vyatumye gose haba imigenderanire mibi gose n'u Rwanda murumva president Ndayishimiye aguma yigamba yuko yotera u Rwanda hanyuma u Rwanda rukaba rufise abagenzi babo hanyuma bigaca bituma nabo bagenzi babona nabi u Burundi hariho intumwa ya president wa Amerika yatumye kuraba ikibazo ca Kongo yaragiye muri Kongo araja mu Rwanda araja mu Buganda ariko ntiyigeze aja mu Burundi bagwiza n'ubusa mu kwerekana yuko mwebwe naho mufise y'abasirikare musa n'abantu mengo muri abakozi muri ababoyi ba Tshisekedi gusa